nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri ya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati ivyo vyose bitarashika bazobafata babahame babakubitire mu masinagoga no mwibohero babashengeze mu bami no kuvyegera vya Sezari muhogwa izina ryanje. None rero bitegere neza ntimuzorinda kwiyumvira iryo muri bubishure, jewe nyene nzobihera imvugo n'ingingo abansi banyu batazoronka aho bazica ngo babahinyuze. Muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nabo muvukana n'inshuti n'abagenzi, bazobicamwo abatari bake, muzokwankwa na bose kubw'izina ryanje. Ariko habe n'agashatsi na kamwe kazobava ku mutwe ngo kazimire. Murinze rugabo niho muzokiza imitima yanyu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana adufasha gutahura ibintu byose bifatanye n'umunsi w'imperuka urimo ibintu byinshi cyane. Umunsi w'imperuka turawuzirikanamwo umusozo w'ubuzima bw'umwe. Hanyuma umuntu iyo yitavye Imana agasozera ubuzima bwiwe hano ku isi, ni nk'umunsi w'imperuka wiwe utanguye. Ariko kandi twabonye ijambo ry'Imana ingene ritwereka ko hariho umunsi w'imperuka wa vyose, hamwe rigira ngo n'abapfuye bazozuka, ngo bakazukira bamwe kurirahazwa abandi bakazukira kumaramara. Uwo munsi mugaca mwumva kandi kufatanye n'umunsi w'urubanza, le jugement dernier. Ariko si ivyo gusa, bikaba bifatanye kandi n'ihindukira mu burinahazwa ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yesu azohindukira mu burinahazwa, azoza ari mu burinahazwa atari nkamwe yaza aciye mu nzira y'umuntu nyene isanzwe umuntu avukiramo, agasamwa akaza mu buryo bunyegeje hanyuma agaseruka. Hoho nazo baje mu buryo bunyegeje, azoza mu buryo buninahaye bugaragaye ngo n'abamusogose bazomwihweza. Ariko kandi umunsi w'imperuka turumvise ingene hari ahantu ubugwa n'uruhamo rw'abakristo. Mu bisanzwe umunsi w'imperuka urabugwa n'uruhamo rw'abakristo, kubera ko uruhamo rw'abakristo ari umwanya w'intahe nziza ikomeye cyane, kandi iyo ntahe izosaba yuko bamwe bitanga bagahereza ko kugira ngo bugurure igihe gishasha. Bazotsinda batsinde ca gikoko twumvise kivugwa n'ubu cagarutse mu gisomwa ca mbere. Ico gikoko naco sikindi bwari uburyo bwo kuvugana cyane intwaro ico gihe y'abaromani yica abakristo
ikabica mu buryo bubabaje bwose, ariko bikabatangaza ingene abakristu bapfana urukundo, bagapfana umwizero, badapfa nk'abantu biyugumbira, nk'abantu umenga karabaye, nk'abantu bariko baranyika mu rutara. Niyo bahungiye bamwe bamwe bakagenda bafise ico twita la tête haute, bakagenda bigisha ijambo ry'Imana, kuko barimwo ububasha n'ingingo vy'ijambo bidashobora gutsindwa n'urwanko rw'abantu, bidashobora gutsindwa n'inzigo n'ishari vya shetani bishobora gukorera mu bantu, bigakorera mu bintu vy'intwaro n'inguvu z'intwaro. Aha ariko aravuga igikoko, ashaka kuvuga na cane cane intwaro y'abaromani, harimwo n'abami bakomeye bahamye gose abakristo, harimo uwitwa Neron, hamwe n'undi yitwa Domitien, hamwe n'undi yitwa Diocletian. Barahamye gose abakristo, bamwe bakabica babicishije kubasogota, abandi bakabicisha inzara, abandi bakabicisha kubarisha ibikoko basonzesheje, abandi bakabicisha kubakaranga mu mavuta, abandi ibintu vyinshi bibabaje kugira ngo barandure umutima w'abemera, babite bagire bati reka dukiziga. Ico gikoko nico cose kidashaka ko umuntu ashikira ubuzima Imana imushakira muri we, nico cose kigwanya ubuzima bw'Imana muri twebwe. Gishobora kuba ari igikoko kumbure dushobora kubona umenga kiragajuye, kiraho kirarikuye amenyo, gishobora kuba ari igikoko cinyegeje mu kwica umuntu imbere muri we, mu kumwicira mu vyiyumviro, ama ideology, inyigisho z'ibintu bivyara imico itandukanye n'imico Imana yashatse ku muntu. None nk'ibi vyose mwibaza yuko atari igikoko kiriko kirarya ubuzima bw'Imana mu bantu. Ibi vyose isi ishiramwo amafaranga, igashiramwo inguvu nyinshi, ikagomba kwemeza eklezia iti umuhungu n'umuhungu mufatane, genda no muri eklezia abahezagira. Ico ni igikoko. Kanada yavuze gucyanzo gira bati dusubira gutera Radio Maria, murashaka mureke. Kabona ibintu vyanditse noir sur blanc ko ibyo bidahezagirwa imbere y'Imana, mugabisi kageraho ibintu bizunguruka mu mico n'ivyumviro by'abantu, bakabona bati turashobora kuvyemeza, twemeze yuko wewe viko naho wapfutse uri umuhungu ushaka kuba umukobwa, genda muri laboratoire bakubage, bagutera amahormone uba umukobwa. Ivyo bibaza nk'ivyo ko atari igikoko. Igihe nawe wenyene wicira mugenzi wawe hejuru, kagenda uravuga ibintu utazi, ibintu bitari byo, kamucinye ukazura sogota, umuciye umukenye mu bandi, bibaza ko utari kurana iki gikoko, uri sisa zosa nziza. Iyo tuba turagisoma tubona ikintu kinyegeje hariya, inzigo n'urwango, ugafata nk'akayoya gahetswe na nyina wako mu mugongo, ugatandika ibintu atabona ngo urikura mu kwa mu nda, uri igikoko. Ntimutukirondere kuri sosa nziza, urico. Waje ushaka gutega umutego naka, ugomba kumugirira nabi cyangwa ugomba kumuta mu rudubi nkana, kandi ubibona neza ko icyo ushaka gushikako ingene tuvuga ngo wari kora kibidiri. Uri igikoko, urica abandi ukagira iki, mugabo twavyumvise ico gikoko kiratsindwa. Twumvise ngene mu gisomwa ca mbere batwereka abatabarutse ngo batsinze. Yohani mu kubivuga akitiza nugira nti ishushanyo imwe yabajabukijwe n'Imana bavuye mu buja bwo mu Misiri, bari mu mwidegemvyo, barahimbawe, bajabukijwe ikiyaga gitukura, bajabukijwe nugira nti agahotoro n'agacinyizo ka Faraoni, bari mu mwidegemvyo, baragiye mu gihugu c'uburuhukiro, batsinze ngo bakaririmbira Imana, bakaninahaza Imana. Yesu akagira ati
imbere yuko iyo ntsinzi iza muzohamwa hazoba ko ibintu biteye ubwoba gushika naho nabo musangiye amaraso bashobora kubahama. Mwavyumvise ingene bivuga, muzoshegezwa n'abavyeyi banyu nabo muvukana n'inshuti n'abagenzi. Aha ni hamwe Yesu agira ati ngo nanje no gucana umucanwa ukanishaka yuko wanga ngo uwukunda mwene wabo ukunda uyu nari yakurusha jewe ntashobora kuba umugendanyi wanje. Atari uko Yesu ashaka ko tubana, mugabo ashaka ko tubakunda muri we. Sukubana ntubakunda urabira ahandi, bakunde muri we, ubarabire muri we urukundo utegerezwa kuba, kuko hari ibintu byinshi twita inkundo zitarizo. Shitani irashobora kwinyegeza mu bucuti bw'amaraso ikakubuza gushika aho Imana ishaka gushikana. Irashobora kwinyegeza mu marasyo aya nariya ikakubuza gushika aho Imana ishaka gushikana. Yesu akagira ati ivyo vyose c'est relatif, muri absolu ni jewe na data tuzobaja mu ivyo bihe. Hari igihe umuntu canke ikintu c'iyumviro canke igisysteme de pensée de gouvernement tukigira ikimungu kikatuja hejuru kikadutwara umutima tukibagira Yesu, tukibagira Imana, canke ibintu, abantu, amafaranga, amadini akaduhindura iki gikoko 66 tukibagira Yesu. Yesu akagira ati muze mwigwaneko, mugumye umutima, timumenye yuko naho nja muri ko muraca muri ivyo bihe ngo nta nagashatsi kanyu kazotakara ngo kagenda ukimana itakabonye. Uwo mushatsi wo utakabonye ubona murambaza abantu bafise ubuhanza, ubwo buhanza barabonye ingene buza umushatsi uva ko uja he urawutora gutwereke ntamenye ingene ugenda. Mugabo Yesu araza umushatsi wundi ashaka yuvyuke makagira ati ndawugusubije. Cyane ukabana nigeze gutwenga bamwe bariko barasenga bibaza ko basigaye basenga muri mwene bisabisho bikaze ko barasengera umutamakazi nyina wabo asubire kuba nk'inkumi asi cyo bisabisho kinanira Imana reka kurikira inzira yiwe, musengera ahubwo amenye kwakira Imana muri iyo etape agezemo, yumve ko ari kumwe n'Imana. Kuko natse kubabwira narazaho naho Imana naho Yesu yamuzuye muratse ko yasubiye gupfa yaraciye. Hariho ibiringo ubuzima bw'umuntu butegerezwa gucamo, ntimubusubize inyuma, kumureke abandanye urugero rwiwe, kandi yaje mba mwumva ko ari heza ntimugombe gucaho muzirikira abagume ngaho ati rasutima w'igikoko oya none ko hazoza igihe akagenda najewe hazoza igihe nzo ngenda bozo kuba ariko aravugira ibisabisha ati mugubize gasubira cika gasore akora ubutumwa yiruke mu misozi oya hageze ko jabuka laisse ma partie. Gusa saba kugira ngo umuntu agende neza, kuko bino bisabisho bitishiwe shetani garuka kubidutererana. Imana ntiyatwumvise ngo birakwanka biraba, ugasanga umuntu yatishiwe uko yabyiyumvira aca bita byose, agaca afata amayira yo mwisa narataye umwanya ibintu byari byaransize, agacikwa uwo hanyuma y'umupagani. None rero Yesu akagira ati muhumure ntimuzogwana nk'uko umenga muraho muri mwenyene, ati mbere n'ivyo muzovuga kuko atari ibintu mupanga bibarimo, kuko nzoba ndi muri mwebwe nzobivugiramo muri uyo mwanya. Sinkarya byo kuja kwiburanira muri sentare urinda guhamagara umuavoka uti ngiye ngene tuzobivuga ibintu birayivuga gutyo ukavuga gutyo n'akazi kabara guceye ngo doca gufatira ngaha kugira ngo niba mvugi kuravuga iki uzoca bafatira ngaha. Suko mutima wanje azoba ari muri mwebwe
abahe ingingo. Nico gituma mu ntambara turwana twabizirikanye mu misi iheze, kwiyuzuza ingingo z'Imana, kwiyuzuza amajambo y'Imana. Hari abantu dushima kuzura isaku, tukuzura ibiyeri, inzoga, tukuzura ibintu biriya, mugabo iyo hageze ku ijambo ry'Imana ukabona twese turahurikira. Hariho intambara udashobora kurwana udafise ingufu z'Imana, bisaba izo nguvu z'Imana, kandi byaratangiye. Turi mu bihe bene ibyo, ko turavuga ibihe by'imperuka. Benshi bibaza ngo nibijya bihe nyine Yesu agiragarukiwe ya kuva Yesu yizuye mu bapfuye. Ibihe by'imperuka byaratanguye, kuko nta rindi hishura rishasha rihambaye turindiriye, nta bindi bitangaza bihanitse turindiriye, nta yindi Imana izoza ukundi kundi turindiriye. Yaramaze kuza, yaramaze kudutwara mu bihe bisozera mugira nti uguhishurira abantu Imana mu rukundo rwayo rwose n'ubwiza bwayo, kugira ngo abantu bayikurikire bayizi neza. Dusaba Umukama kugira ngo natwe muri izo ntambara ducamo, kuko ubuzima bw'umukristo ugiye kuraba, ubuzima bw'umukristo bwose yamara intambara. Rero nyumva abantu bahimbaza ngo umunsi mukuru w'umugwanyi. Umukristo n'umugwanyi tegerezwa kugira umutima rugabo, akamenya yuko hariho ibintu ategerezwa kurinda. Ukanazinduka mbere ugasanga intambara yagutanzaho imbere, washika no gaho uje ku radio Maria ikagutanga mu nyene muri kumwa ntambara. Bikagusaba kuguma wumviririza ibintu mu Mana. Hariho ibintu utagira byumviririza mu Mana, ukabifata gusa ku gahanga k'umuntu. Mu minsi mikenya turaja kugupangira kwa Rojanti, sireshete canke tugende tugutwara kwa muganga kuko ushobora kugira AVC. Hariho ibintu tutishimikije Umukama tudashobora kubirinda, nk'ibi bihe turiko turaca mu by'amageragezo y'ubuzima mu gihugu cacu, kubijanye no kubaho kwa misi yose. Umuntu adahagaze mu Mana biramutwara nta gisivyo. Biramutwara mu batuma ibintu bimera gutya, canke biramutwara mu babisasira, canke biramutwara mu kwihebura akihereza yandi mayira. Dusabe natwe Umukama iri jambo avuze uyu munsi ritubemo, dushobore kurinda rugabo mu nema yiwe, atari kwihagararako, atari kwihambaza, atari kwiyumva ibiguvu, mugabo kugerageza kuguma mu Mana, guhagarara mu Mukama, kugira ngo bari batubere inguvu, dushobore kujabuka igihe kigoye, dushobore kujabuka ibihe bitoroshe, tujabuke twebwe ubwacu, twongere kandi tujabukane n'igihe cacu, ejo hirya y'ejo, kuri twebwe, ku bana bacu n'abuzukuru bacu, baze bagire bati bariya abantu kuko babanye n'Imana, n'igihugu cyose caraharokokeye kikaririmba ururirimbo rw'abatsinze. Amen.